rero turabibamwo ivyo byose dukundanye gerageza uko nshoboye kose ndamyitangira mura n'ama challenge menshi muga nkavuga ati no tiko ndabikorera umukunzi kugira ngo nawe nyene abeho yishimye nkuko ndavyifuza ariko rero kandundura kintu cyagiye kumbabaza n'ubu arico gitumye basifata decision nkavuga ati reka nze gushinga naye kuko nababaye umunsi umwe wonyene ibintu byose namukore iyo minsi yose byagiye kumbera icigwa umunsi umwe nangiye kumusura ngiye kumuraba inzu ndamurihira uravyumva inzu ndamurihira sinshatse kuvuga ngo n'amamatera ngo n'amashuka n'iki byose aje ndamumenya nagiye kumuraba naramusiriplane nagiye kumuraba sanga ajyamanye n'undi mukobwa. Oh my god, n'undi mukobwa. Sorry ukomere. Ikindi kintu cyagiye kumbabaza naratangaye basi ndavuga be ni wewe cyane acabwira umudada ngo basi ngira ngo aho ubwa mbere twaba dukundanye nigera afata nk'umwana ariko niyo kandi ndamusanze ari kumwe n'undi mukobwa naye acambwira ngo nubona ko kiri umwana wewe harageze aho turahana gahunda yo kubonana ariko sinashitse kuri uwo mwanya yashaka ko nshikako bivanye n'ibura ry'amabisi naracerewe ndamusanga yashavuye ababaye naragerageje kumusigura ko ariko ntiyashaka kunyumviriza ahari ndaza karanyumva message numva nomuhereza ko yaramemukiye sinaretse kumubabarira naramubabariye byaraheza ariko Bonjour, bon après-midi et bonsoir bivanye naho umwe wese aherereye. Ndabaramutse nongere ndabifurize kugira ibihe byiza bivanye naho umwe wese aherereye. Abo bimeze neza tubandanye dushima Imana, abo bitameze neza tubandanye twizera Imana bizogenda neza. Anyways, nera rimwe iteteka ubugira kandi ku nshuro ya kabiri kuri Akamo TV. Ku nshuro ya kabiri kuri Akamo TV ndabashimire ubwa mbere kuri emission ya mbere nakoze kubampaye courage ababwiyeho nkwiye gukosora Imana bahezagire mwarakoze cyane n'ubu kandi karibu muteramane natwe muri kiganiro aho mwumva amakosa muyambwire mumpe courage ubugira kandi dufise abatumire babiri imbere ya kamera uko mubabona barasa neza baratagase biragaragara namwe ubwanyu muri kubibona. Batumire bacu rero neza bahire turabahaye ikaze n'ikaribu kuri Akamo TV. Murakoze cyane. Tubaho umwanya rero batumire bacu muramutse abariko baradukurikirana kuri Akamo TV. Muce mugirwa ko munabidondore kugira ngo babamenye. Merci beaucoup. Turabaramukije abakunzi ba Akamo TV. Turabaramukije abakunzi ba Akamo TV ku mazina nitwa Clarisse Irakoze. Nanje nitwa Ornella Iminanze. Murakoze cyane natwe turabakiye kuri Akamo TV mwisange tuganira. Ornella na Clarisse turabahaye ikaze ni karibu cyane ndabisubiyemo kandi kuri Akamo TV. Ornella muzima usanzwe ukora iki? Murakoze cyane. Ornella mu buzima busanzwe ari umunyeshuri. Ornella mu buzima busanzwe n'umunyeshuri yiga muri niveau iyihe? Umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi. Kaminuza y'u Burundi. Umupolisime twicaranye kuri Akamo TV. Yego polisime. Clarisse nawe tubwire. Nanje niga muri 3e fondamental. 3e fondamental. Umva umufinaliste. Ni byiza cyane twicaranye n'incabwenge ngaha kuri Akamo TV mwakoze kudutera iteka. Ornella umupolisime wo muri kaminuza y'u Burundi. Yego. Ya kaminuza twese twumva tugahunga. Mugabo wewe urayiga wiga faculté urabikunda.
hari ukuntu abajene twumvise kaminuza y'u Burundi twese tujugumira niga muri faculté de sciences mbere muri science ariko he ya faculté abantu bose bubaha ku buryo mvise umuntu yize science hari ibintu biba uhita ubona bitangaje. ibiharuro birebire abantu benshi byinshi babwiye nyine wumvise gusa ngo wiga science umuntu wabona umengo uratinyitse ko sinzi impamvu. niko bimeze urinze ubona ikintu ciga abantu bakeya nko mu gisata cyanyu sindahazi mugabo urumva mwiga muri bakeya nkuko si nkuko waje kuri jere ngusange amashuri aruzuye nko muri science umva sinzi rero ko yarangira ngo zoba ari nk'indoto zanje kuva kera namwe nkunda urabikunda ibiharuro muga cyane cyane shimi niyo nari nkunda cyane gose muri science wiga shimi niga shimi uri incabwenge cyane turumva mu minsi turaronka abahinga benshi muri b'uburozi none ahubwo nyene ugisikira umbwira babita abarozi abashimiste ni kubera iki ni yayo mpamvu basi umuntu wese kumbwira ngo niga shimi ayibuka nyine ibintu by'uburozi ngo niba batabura ngo ngo uvuga ngo ibintu ngo vya COD ibintu ngo vyiki sinzi impamvu bose ukimubwira shimi gusa none wowe iyayo mpamvu wewe wiga shimi tubwire ni gute wumva atari uburozi canke n'uburozi nkuko babivuga bera bavuga ngo urukuru niyo nkuru bivana n'ukuntu nyine wabifashe hari nyine nicyo nifata ko ari nk'uburozi kwa nubwo tuba turiga ndibuka turi mu marabo bahora batubwira ati aha ni wowe uretse umunyeshuri ariko ariga kenshi ariko arondera amanota gusa baratubwira ati n'ubu uriko arondera amanota gusa ndabasabye mu vyigi mutadoje kubera igihe usanga nimba ugiye gupima urumva ma concentration iki nuwagenda kurenza dose udusanga uriko urica abantu nuwagenda muri endisi ucanke ugiye nko dufate ugiye nko muri biology urati abantu benshi baba binywera tunyobwa ugasanga ugize doze nyinshi uzogiye gutikiza igihugu abantu benshi bopfa banyiragabere umbabarire uvuze ngo muriga mukagenda mu laboratoire yego uvuga ngo ukagenda nko muri bralod muri labo muri kwishuri muhingura nk'utunyobwa mukatunwa mu bigenza gute oya nyine tuba turategura ama solution basi tuko turiga ukuntu ushobora gutegura solution ukamenya kuyiprepara havyo bifite ama solution n'ivyo wanyu karise twigirire wiga muri année terminale wiga icahe gisata yahe section niga informatique de télécommunication umva wenzo nakwegera unyigisha aha ibindi ko ndakora urandabuka vuga ego mugabo kw'ishure biragenda mwese bimeze neza ego bimeze cyane kw'ishure bimeze neza examen d'etat uriko urayitegura ego cyane Ornella umupolisime uyu munsi abapare bagafashe philosophe ivyo ariko arakora industry y'u Burundi yose yayijugumije ari umwe urumva uriko urabibona n'umupwari mugenzi wawe we nawe udufitiye iki barose udufitiye ibisasu nyene ubitsa ahantu igihe kimwe uzodutamwe twese tukiruka hasha bari urugombe nyene umuntu abatategura nawe uriko urategura tukwitege mu minsi mikeya twe turakwitega tukavuga ati mu minsi hagiye kuza umupolisime nk'inyuma y'imyaka 3 gusa ndabona ibintu byagenze neza uratunyoteje hagiye kuza umupolisime kazi tubongereko wewe rero azoza amusumba sizo ndavyumva nanje ndabibona pe anyways murasa neza kandi mwakoze kutwitaba mwakoze cyane abatumire bacu rero badufitiye intahe bagomba kuduhereza intahe zanyu tuziteze amatwi turarindiriye mutubwire tubaho umwanya umwe wese arafata umwanya aduhereza intahe yiwe adusangiza intahe yiwe nimba ari ku buzima bwanyu intahe zanyu zo ku buzima bwanyu mutubwire ko natwe zishobora kudufasha turahera kuri Clarisse bizi yose abantu batoya babaherako iga muri kaminuza iga muri année terminale ça veut dire que ni mutoyi wawe Clarisse intahe yawe ishingiye kuki ifatiye kuki intahe yanjye nje kubasangiza nari mfite umugenzi wanje w'umukobwa twasangira byinshi twahurira muri byinshi twatanguye kwigana kuva muri 8e kugeza
9e hageraho dutandukanya n'ikibazo ca leta umwe wese arafata section yiwiwe ariko nuko vyagenze uko ubugenzi ntibwaheze ubugenzi ntabwo bwaheze kubera dutandukanye n'amashuri ko twahurira muri byinshi hageraho donka umukunzi dukundana turakundana ariko ntabwo nigeze ngira ubwoba bwo gupresenta umukunzi wanje ku mugenzi wanje kuko naramwizera nta doute nigeze ngira turabaho uko umukunzi wanje twakundanye kuva muri 8e nari mfite imyaka 16 kugeza 11e premier poste ego premier poste fondamental hageraho birashika turashwana mais ntivyatuvuyeko ntivyavuye kuri jewe kandi ntivyavuye kuri we habaye kuduteranya biciye ku mugenzi wanje bivuye ku mugenzi wanje harageze aho turahana gahunda yo kubonana ariko sinashitse kuri uwo mwanya yashaka ko nshikako bivanye n'ibura ry'amabisi naracerewe ndamusanga yashavuye ababaye naragerageje kumisigura ko ariko ntiyashaka kunyumviriza bibaye uko narababaye cyane kuko ikintu kibaye hariho ukuntu mushobora kuba mubabaye muri abakunzi mutavugishana birababaje narababaye kugeza aho numva ko niyanse ndababara ndajya guhanuza umugenzi ndamubwira uko byagenze ndamubwiye ambwira ni tuza gato umurindire amanze kwanza ishavu rimanze kwanza rihere ndatuza ariko mu nyuma narahawe amakuru ko basigaye basohokana byari ibintu bibabaje birumvikana just narababaye cyane kuko naramukunda ikigira kabiri naco cambabaje umugenzi wanje niwe yagiye kunanteranya just nari mbabaye cyane narababaye imwe sinzi n'ukuntu nabivuga ariko narababaye batangura gusohokana ndabibona bikambabaza sindi bumwegere sindi buze na kimwe mu bisanzwe nari mfise nokora nari yakiriye mu bisanzwe muri uwo mwanya mais kugeza ubu sindatahukirwa sindatora raison y'ivyo ndimwo kuko vyarambabaje cane soyi watoya kandi ukomere nkubajije kugeza ubu nturatora raison watubwiye ko uyu mutipe mwakundanye kuva wiga witième muza gutandukana wiga muri première poste ico gihe hikasa iyo ka yuko mu muhana kandevu mugabo ugateba wiga mu wakangahe hareze igihe kingana gute mukundanye niga angem ariho nicinjira première poste niho wari ucinjira première poste ego ni kuvuga mwakundanye imyaka 3 twakundanye imyaka 3 bien sûr birumvikana umuntu mugendanye igihe kingana uko
gutandukana nawe birababaza. None umugenzi wawe wamwizera bingana gute yaho uwo mupresenta umukunzi wawe wamwizera bingana gute? Eske nko muri ukabona ko harimo uburyarya canke hari izindi projet mwahurira ko zitandukanye no kwiga? Muri ico gihe naramwizera 100% kuko n'umuntu twahoze tubwirana byinshi, ambwira amabanga yiwe, amanura iyo mwe n'ibibazo nkaja kumuhanuza. Byari byoroshe kuri jewe kumva ko nomugurukira ku kintu cyose, naramugurukira nkamubwira. Vraiment naramwizera cyane rwose. Uramwizera mugabo wewe birangira atakubereye umwizerwa, kugira ngo umenye ko umugenzi wawe umuhungu mukundana mwatandukanye, mugatandukana bivuye ku mugenzi wawe, wabimenye gute? Umugenzi wawe hoho yamenye ryari mwatandukanye n'iyo muhungu? Igihe ndamenya ko twatandukanye, ko tutakiri kumwe, n'igihe nibonera ko koko basigaye basohokana n'umugenzi wanje. Umugenzi wanje nawe igihe batangura gusohokana vyavuye kuko nagiye kumuhanuza, nawe yari yumva vyatubiranye dushonganye nawe amukeneye. Vyabaye nka mugabo we ntiwari ubizi, wari uziri kubwira umugenzi inshuti? Ego nitwa kubwira inshuti bisanzwe kumwizera, numva ko atontwara umuhungu dukundanye. Ego none hariyo akantu ntumva neza, umugenzi wawe yakuyeho imbaraga zo kugira ngo abutware umuhungu mukundana mu gihe wowe uyo muhungu wamukunda? Savyireke nta kintu na kimwe wowe utari ushobora gukora muri uwo mwanya ngo mugumane. Urashobora kuba mukunda nawe ubona akagukunda, izo mbaraga zo kugira ngo amugutware yazikuye? Igihe yumvise ko habaye gucana mu hagati yacu, nico gihe najya kumuhanuza, ndamwiganira ukuntu byagenze kugira ngo ashavure. Ico yamwanuye yambwiye ati rindira ishavu rihere hama uzoca umwegera. Niho yaronka uburyo bwo kumwegera, akagenda kumubwira, akagenda kunteranya. Yagiye kunteranya. Ni kuvuga ko yarakwegera wowe akakubwira tuza urindira ishavu rihere, agaca asubira akagenda no ku boyfriend wawe akamubwira yandi majambo? Ego. Ukomere kweri, ndumva birababaje mugabo birakomeye. Tubwire rero nta message wotanga kuri generation yacu ku bintu bijanye n'urukundo. Ngaho we ndumva wagiye mu rukundo ukiri umwana mutoya, bikubabaza uri muto, yahe message, yahe conseil wohereza abari mu rungano rwabo? Conseil ndaje kubaha nuko batokwizera abagenzi babo kurenza urugero rwo kwizera umugenzi. Kuko je narabibonye, narizeye umugenzi 100% birangira amemukiye. Impanuro nuko bokwiha limite, kugira ubugenzi si bibi, ariko ukagira ibyo umubwira ibyo wisigariza. Kugira utubwiye ko twogira abagenzi ntitubizere 100%, ni kuvuga tutabizeye 100% tuja tubizera gute, tugaca tubana gute nabo? Kwigerera, ukamenya umugenzi mugendana, ukamumenya bivanye n'ibyo umubwira cyangwa ibyo ariko arakwereka, ukamwizera ariko nturenze. Ego kumenya umugenzi, wowe ufise experience
wowe byagize igikomere bigusigira mu buzima byo kwizera umugenzi cyane, ubu ni gute umenya umugenzi mugendana? Umumenya gute? Kumumenya ndamwiga buke buke. Gute rero umwiga ubunye kuko ibyashikiye byarambabaje kuko nashotse nizera umugenzi 100%. Sinigeze ndamwigako, sinigeze ngira icyo nisigarije kumubwira. Me ubu ndagira abagenzi, sinaretse kugira abagenzi ariko sinibizera nk'uko byahora. Message wo muhereza tuza gusanga nawe ari mu bakunzi ba Kamo TV, muhereze message. We yaraguhemukiye, message wo muhereza ubu kamubwira ati je byo wankoreye it's okay, mugabo birakwiye, urakwiye kugenda mu gihe byo babikunda kuhindura. Muhe message. Ahari ndaza karanyumva. Message numva no muhereza ko yaramemukiye. Yego. Sinaretse kumubabarira. Yego. Naramubabariye. Byaraheza ariko amenye kugira ubwe umuntu yamwizeye 100% nazomuhemukire nkuko yabigenjeje. Ego. Nimba umugenzi wawe yaraguhemukiye, bien sûr que na boyfriend wawe yaraguhemukiye, niba yaragukunda akaba yarazi n'inshuti yawe, nta kuntu kumwe yari kuguheba ngo aca asubira asohokana n'inshuti yawe. Urumva ivyo nawe ne yaragukunda, ni kuvuga ngo wari ufite abakunzi babiri muri uwo mwanya, mugabo mufitaniye urukundo rutandukanye. Muri abo bantu babiri, boyfriend wawe na n'umugenzi wawe na best friend wawe, ninde afise uburemere bunini wumva ko ari we yakwabaje kurusha uwundi? Umugenzi wacu niwe yakwabaje kurusha uwundi. Bisigure ke ari we wakunda usumba uko wakunda boyfriend wawe? No, kuko iyo atajya kunteranya ntitwari kuba twaravanye. Kuko amabanga yanjye menshi niyo yarayazi. Kuba yaragiye amubwira ibitari genre yarambeshe kugira antandukanye n'umukunzi wanje. Me ikosa si ry'umuhungu twari dukundanye, ikosa ni ry'umugenzi wanje. Mugabo bien sûr ko nawe afise amakosa. Ego. Mugabo wowe igikomere kinini n'umugenzi wawe yakiguteye. Ego. Wumva ko boyfriend wawe ari gutuma guheba agasohokana n'undi muntu muga atari umugenzi wawe, atari inshuti magara. Ya birumvikana ko bibabaje. Iske kuba mu rukundo uri mutoya nkuko byakoroheye gute, byaje gute? Kuba mu rukundo utaha muhira ufite abavyeyi wiga mu 8 kugira ngo vyorohe ko ubona umwanya wo kujya ku ishuri ugakora etude muhira ukongera ukagaruka karuka umwanya wo kwitaba boyfriend wawe, wabigenza gute? Abavyeyi nta kintu na kimwe bamenya, byabimeze gute? Kuba mu rukundo ni ibintu nisanzemo kuko urukundo ntabwo ruraba imyaka. Ni ibintu umuntu yisangamo. Genre nabyisanzemo numva ko nkunze, ndakunda. Ku babyeyi ntibyari byoroshe kuko naragerageje kubihisha ariko ntibyakunze kuko baruhiye kubimenya. Bamaze kubimenya byari bigoye. Baragerageje kumanura ariko iyo umuntu akunze biragoye, n'impanuro ntabwo azumva. Narabirenze ko ibyo bamanura genre nyene hageraho bonyene biyakira barabura icyo bakora. We naho babaye mugaje yewe hakonda byumva. Hari ukuntu abavyeyi bacu umva na je ndi mukobwa bishobora kuba byambaye ku cyanye bitarambako cyane bizombako. Hari ukuntu umwana yiga mu 8 nkuko wawe witiye kazana ibintu byo gukundana n'abahungu, abantu ntibifata nk'urukundo nkuko bikora bitubwira muga
bien sûr ko rushobora kuba rurimwo cyangwa rukaba ari nabwo biboneka mugabo abavyeyi bifata nk'ubusazi ucyaba vyita ya myaka y'ubusazi y'ubwadoresa ico gihe urumva abavyeyi baravuga ntiwumva mugabo birangira isomo ugiboneyeko kumwe ko bamugana w'abarundi ngo intumva gubwirwa nuko amazi atukuye birangira biboneyeko nyuma yo kubona ko boyfriend waguhemukiye best friend wakaguhemukira wahakuye irihe somo ni icyahe kigo wakuyemo narakwiye ikigo kidasanzwe kutumvira iyo numvira abavyeyi ntivyari kugenda uko mu gihe nabonye igihe vyashitse bigenda uko umugenzi aramemukira umukunzi aramemukira nahisemo kwegera abavyeyi ndababwira uko vyagenze ndabasaba imbabazi waregeye abavyeyi urabasaba imbabazi wabwira ati jengira mba umwana mwiza vya bintu vyo kugaragaza vya bintu vyo kutumvira ndabihevye niko umaze kwegera abavyeyi ukabasaba imbabazi ntiwasubiye kuja muri relationship oya kugeza ubu kuva wiga muri 11e n'uyu munsi turasubira muri relationship kuvuga ngo wabihevye burundu mu minsi turakubona nk'umumansera no sinabihevye burundu nabaye pumvire abavyeyi igihe bigenze uko igihe vyashitse ndahemukirwa abavyeyi baranyegera bambwira ni manza uheze amashure yego hama uzosubira kandi uhitemwo iyo message yawe rero niyo kubwira abana abajene nkatwe bato rimwe na rimwe bishika ntibumvira abavyeyi kumva z'urukundo bagire baze barumvira abavyeyi kugira ngo bikunde bashike babone ejo hawe heza niyo message yawe niyo message kandi ndabahanura kwizera umugenzi birenze narabikuyemwo ububabare dasanzwe kuko namwizeye birangira ambabaje rero nabo nyene bige kwiha limit yo kubizera nibazo bashikirwe n'ivyambayeko Clarisse wakoze cyane kuduhereza intahe yawe wakoze Ornella nawe udufitiye intahe ihuye n'iya Clarisse oya basi navuga ko bishaka gusa mugasi bimwe bigomba gusa mugasi bimwe ko duva twese twahemukiwe mwese duhemukirwa cyege ikibazo ko mwese mwahemukiwe umufana kina Clarisse muravukana oya nituvukana turabagenzi gusa nagiye gusanga turabagenzi duri ku bintu byinshi nasanze yababaye nkuko nababaye bubu mumaze kuganira mwasanze muhuje bimwe byo muri kahise ego twasanze duhuje kahise cyane baza kubona kazoza bizo babisa mwavo turabagenzi cyane kuko turanyaka gutahurana ni byiza cyane dushikirize nawe intahe yawe so murakoze cyane ni wewe nkunda cyane harunda gukunda ukakumbwira cyane ari byo nkora bitagenda ukanga kumbwira murakoze cyane hama uzi no kuririmba neza murakoze cyane gusa nyine iminsi yose iyi ndirimbo ndayibutse nyibutse ibintu byinshi cyane ko narababaye hama intahe yanje nje gushikiriza intahe ni ibintu byambayeko nagiye gukunda ndibuka narakoze exeta ndayitora ninjira muri universite nshinjira muri banke 1 nagiye guhura n'umuhungu wewe nyine umupware mugenzi wanje umupware mugenzi wawe nagiye gusanga gusa wewe nuko yarahejeje nanje ariho nshinjira bwa mbere nyene yaranyakiriye kuko nari nkiri mushasha ntabwo
ntabwo tuba tuzi ngo twigenze uku yarimwo mu batwakiriye tubwira ukuntu Université y'Uburundi ukuntu biba bimeze kugira ukuntu umunyeshuri ategereza kwigenza namufashe nk'inshuti kuko bivanye nuko nanje namubona umutima mwiza yabikorana dutangura kumenya nuko nyene tuba abagenzi ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri umuhungu twabaye abagenzi uko twakomeza kuganira uko nagenda amenya ubuzima bwiwiwe niho basi natanguye kumenya ko ubuzima buba butandukanye siba nuko umuntu abayeho naramufasha mu byo nshoboye Kenya nyene narishoboye bwa mbere natanguye kumufasha nyene ndamufashisha utuntu duto laka akambwira ati no musisasa sifise ukuntu nza gufungura sindazi waje ufunguye washobora kuba bakugaruye ku ya bisi ushobora kuba ufise agent de poche ndabizi abana b'Ibujumbura nyene naze ndamufasha nkuko nyene mu nyuma yaho twagiye gusanga twisanze mu rukundo turakundana bibaho nyene gusa nubwo byarangiye twisanga mu rukundo umuhungu maze kumukunda umva byaciye bisaba nyine ko tuba proche tuganira byose umwe wese ashobora kumenya ubuzima bw'umwe akamenya uko nabayeho mu gihe mukundana nagiye kumupropose ko yoja gupanga akavaho kuko yarahejeje kandi ntabwo biba byemewe ko umunyeshuri ahejeje ashobora guma indani kuko yavuye ruguru aza kwiga yahejeje byaciye bisaba ko ava muri campus ko yarabaye muri campus indani mu kigo rero ndamuproposa ko yogenda gupanga gusa arambwira ubushobozi mfise urabuzi nawe nikora na mahera mfise sinuva ukuntu byogenda kandi ntabwo nshobora gusubira ku gatumba kuko nsubiyeyo hari ibintu ndi gutegura byoca bifa nanje nje kwiga mugashaka no kurondera ubuzima nyine numva umuhungu afise imitwe numva basi umuhungu ufite aravuga ndabikabura kuko iyo turi ku ishure irevre turondera n'ubumenyi umva nagiye kubona ko nyine muri bwa bumenyi umuntu aba ashaka abufisemo mbona nyine umuhungu afise nyine kazoza afise mindset nziza ibintu yagiye kumbwira rero ndamubwira ati nta ngorane reka jewe turondera inzu nzoyiriha ngo turi siyo ndamubwira ati merci beaucoup ndagenda muronderera inzu mugabo muri ico gihe cyose kuko yarahabaye ariko arondera ubuzima ntabwo yari bwaburonke yari kiriko arabushakisha ni ukuvuga ko ntiyarafise ukuntu ashobora kubaho nubwo nari kumushira muri iyo nzu adafise ukuntu afungura naco nari kuba nkozi naragerageza uburyo bwose ashobora gutuma basi abaho ndiko ndavuga nko gufungura nkagerageza basi umva sore gato sindaguciriyemo waragerageza ukuntu ashobora gufungura ukamurihira n'inzu wewe Ornella sindavyanse birashoboka uriza no gutanga intahe n'ivyo mugabo cingira akabazo n'abandi bashobora kwibaza n'abadukurikiye ngaho kuri akamuti bashobora kwibaza ubushobozi kubera ukuntu ugaragara mugabo ntawe bizi bwo kumurihira inzu ngaha mu gisagara cya Bujumbura kwongera ukamurasiyona ukura hehe cyangwa hariho ibindi bintu ukora apari yo kwiga so burakoze cyane muri ico gihe kuko haciye umwaka muri ico gihe nabona nyine umengana ubwenge bwinshi nari mfise umugabo mbona ko ari ubwenge nakoresheje nabona umwengana ubwenge mu bisanzwe nari umunyeshuri yego nari umunyeshuri rero ntabwo nari mfise nkora sinobesha vrema ntabwo wakora mugabo ugakora ibintu bingana uko gusa mugabo nta kintu na kimwe yarondera ngo abure mbuhe buryo basi muhira hari ukuntu ata kintu nobasaba ngo banyime niko nabigenza ndibuka hariyo n'igihe basi naragiye kureba mbona ibintu ndiko ndiyemeza bizohava bingora ndibuka hariyo nitubona gushije telefone yanje urumva ndagusha telefone yanje kugira ngo shobore kuriha iyo nzu aronke n'amakinye barafungura ko mukunda gose cyane telefone urayigurisha abavyeyi ucu babwira gute abavyeyi narabwiye ko telefone bayinyiye muri ville se ubundi ntivyoroshe niko nababwiye kuko basi nabona atakintu na kimwe nomwima nabona umenga ico gihe nofuma mbesha abavyeyi banje kugira ngo bashobore kubaho neza kuko nabona ko ubuzima bwiza ari kumubona nezerewe
nkamubona uko nifuza. tubandanye tubwire isaya yawe ukuntu byarangiye. Byarakomeye urumva ko nabandanye ndamwitaho nabashaka kumenya eske mu gatondo canke sasa yafunguye basi nkamenya niburi basi agafuma ndamurashyona basi agafuma afungura basi na rimwe ku munsi nka kujya ku muvyeyi afise umwana nawe nyine yampamagara mama yampamagara papa yambwira ati James yose iyo mfunze amaso nakwibuka nyibukuri mama nibukomeye cyane wa mukobwa. Gusa ikintu cyagiye kumbabaza si kindi ibyo byose narabikoze kuko twamenyanye mu mezi 2 kwezi kwa 3 twari twinjiye mu rukundo. Amezi 2 ya mbere ucinjira ni ukuvuga twinjiye mu twatanguye umwaka ndibuka ari Novembre sinuka ko ari le 6 sinuka neza date mugabo ni ku kwezi ari muri Novembre ni ukuvuga muri Février twari mu rukundo twari tukundanye. Rero turabibamo ivyo byose dukundanye gerageza uko nshoboye kose ndamyitangira mura n'ama challenge menshi muga nkavuga ati no tiko ndabikorera umukunzi kugira ngo nawe nyene abeho yishimye nkuko ndavyifuza. Ariko rero kandundura kintu cyagiye kumbabaza n'ubu arico gitumye basifata decision nkavuga ati reka nze gushinga naye kuko nababaye n'umunsi umwe wonyene. Ibintu byose namukoreye iyo minsi yose byagiye kumbera icigwa umunsi umwe nangiye kumusura ngiye kumuraba sanga aryamanye n'undi mukobwa. My God, n'undi mukobwa. Sorry ukomere ubandanye. Narabuze ukuntu ndavyakira ndabwira ati bebe ni wewe cyane ndiko ndarota umukobwa bari kumwe biramucanga. Ikintu rero yagiye kumbabarizako acambwira gusa ngo wowe uracyari umwana ngo nubona ko ukiri umwana wewe olada mu gihe cyose mwabanye mubera papa mubera mama ntigera abona ko ndi umwana. Ariko ico gihe none agiye kubona ndi umwana en plus ikintu cambabaje cyane mu nzu nyene ndiha mu nzu uriha nka inzu nyene yari gwawe mu bisanzwe kwanje nyene icyo nayiriha. hari abana bazi guhemuka yaramemukiye cyane nyene kose tuma nyine atawundi muntu sinavuga nzofanize gusa kwizera umuntu mba mbona umenga bikora biri kure pure gaso umva biri kure nk'ukwezi mugabo biravana n'urugero rw'urukundo wamukunda ko hari igihe byari gushoboka kumuha pacto kubera bibaho. Impamvu ki bitakunze kumubabarira? Oya ntabwo navuze ko ntamubabariye naramubabariye gusa ahandi nawe ndamushimira. Ndavyumva kubabarira umuntu yagukoshereje ubaye nk'umuntu mwakorana ikintu akagukosereza ukamubabarira ntibisigura ko musha musubira gukorana. Pardon navuze ati byari gukunda ko bivanye n'urukundo wamukunda ariko byari gukunda ko mubabarira mukabandanya urukundo. Byari gukunda gute kandi muri umwanya yaciye ngo nubona ko kiri umwana numva nta deja yarayijije kugaya inzira zose. Na after yaho ntiyigeze asubira kurondera ngo asabe pardon. Gusa ndibuka yarandondeye haciye ukwezi. Ntiyandondeye ngo dusubirane yambwiye warambereye umuvyeyi mwiza ndagushimiye cyane basi nyene imigambi yose nakubwira nta numwe urumva nyene naramufasha nubwo iyo minsi yari hajya nubwo bari karakora umva je naguma afata yuko atakintu araronka oroke akariteza imbere gusa yarambwiye ati ndagushimiye ahangeze hose mu kubwiwawe ajya mezi twamaranye nyashoye gushika ngaha ndambwira ati wow urakoze basi ko nico kintu basi ucibuka no mu buzima uzokuba munyibukira gura kuko nyene. Uyu munsi aje aheze igihe kingana gute d'abord muvanye? Nibaza umwaka uri mu guhera kubera ko ndibuka twagiye kuvana turi muri deuxième session yo mu wa mbere ubona tugomba dukore amasession yo mu wa kabiri umva mba mbona nyene ni ya pepe y'umwaka ubwirwe. Mugabo ukuntu ugaragara nk'umuntu akiri mutoya utari bwagire kugira ibikomere bingana uko byo gukunda. Niwe muhungu wa mbere mwakundanye ko byakubabaje ku rugero rungana uko?
sino basi fatiye ku byambaye basi ku byashitse cyo kumwe n'umuhungu nufata yuko ari umuhungu wa mbere mugana bwa umuhungu wa mbere yagize umuhungu wa kane gusa nuko abo bandi bo twakundana ari je ndabakonsoma bijyanye nyene cyaba kuntu bakundanye abantu bamenyereye nyene umuhungu ari wo amenye umukobwa mugabo nanje muri ico gihe abaye je namumenya nabona ko kumenganirya kuko muri rya mbere basi ntarumva guhemukirwa sinabwamenye ni rya mbere basi nababaye no mu bantu bose twakundanye n'amanyibuko bonyene mu bantu bose mwakundanye n'amanyibuko bonyene bisigure ko niwo wakunze ya ndamutse muzi ibyo bintu byose nkagira no kuri etape yo kubesha telefone yibwe umva ndamukunda cyane rwose birumvikana kandi warababaye kweri naje ndiko ndavyumva ndumva umenga ari jewe sinzi ukuntu biragoye kwakira nyene mugabo ni hahandi nyene haho ubuzima no kwakira no kurekura niko bimeze ugomba gushaka mu mutima ko vyirengagiza mugabo ko vyakira byovyo ntago bikonda message rero wohereza abajene nkawe muri murungano rumwe canke nkatwe kugira ngo natwe twirinde kugwa mu mayelero. Merci beaucoup. Haba message nashobora guha abajene b'abakobwa nkanje nuko nobahanura kudakunda cyane ngo baheretse ko umutima wabo wose ngo babishemwo amarangamutima ngo babishemwo ngo amasantima menshi ngo ama emotion kwa kuko nivyo byagiye kunshikira niba mvu nyashaka ko ari undi byoshikira muko nacyo cyambaye impamvu byakubabaje cyane ivyo wowe ni kuvuga numva wababajwe n'uburyo watakaje n'icizere wagiriye umuntu ukabesha mu muryango ukigira umuntu yamana ingorane yamana ibibazo kubera we ni ivyo bintu byonyine gusa byakubabaje muri urwo rugendo rwawe rw'urukundo n'umupolisi be mugenza byarambabaje nyine kubera ko nababwiye ko abo twakundanye bwa mbere ntacyo byambwiye kuko byari bisanzwe nta byinshi byotuma ndokweta kuri bo mugabo kuri uwo muhungu we mbabaye cyane rwose numva ibitegereza kuba bibaho numva nasanze nyine kwizera nta buremere burebure no birabanza watake umu universitaire muzima ntago jewe muri jewe sirumva impamvu nyamukuru yotuma birabaho urumva ko birashoboka kubera ko nawe vyakubayeko sinumva impamvu yotuma umukobwa kubera ivyo bintu nibishasha mu matwi wanje umukobwa akora ibintu nk'ivyo no ku basore tuvyumva gake akenshi usanga tuvyumva ko bamwe bita ngo ni abashuga daddy basi biragoye kumva impamvu mu universitaire muzima uratekereza mfite ugaragara nk'umuntu aciye ubwenge we wamubona mwiki uyu muhungu wabona iki imbere yanyu ku buryo uvuga ati jewe uyu muntu reka fate risque zose ndamwiteho ni kuvuga kugira ngo urinde uko rikorwa nk'icyo nuko wari ufite ikindi uri kurabona uganya imbere ubundi nyine biba bigoye niyo mpamvu n'umuntu nabibwiye muri iyo minsi ko nyine sinari kureka kumera nk'ubucanganikiwe kuko ndibuka uwo munsi kuko yaraba mu Nyakabiga navuye mu Nyakabiga n'amaguru gushika mu Kamenge umuntu wese nabibwiye basi ntashobora kubitahura yambwira ati antwe burabesha wewe urafise amahera ubigira ivyo byose ntashobora kubitahura mugaje nanje ukuntu nabikora basi naribuka ijya minsi ya mbere tuganira kambwira ati hamwe Imana yompa basi nkaronka mu mezi 2-3 nkaronka ubushobozi bwo kuba ngaha Bujumbura hari utudiri ndimwo hari igihe vyocamwo hari igihe iki n'iki kandi mensi twayibanye nubwo yamemukiye ibyarabandanije ibyarabandanije ibyo yari gutegura ni byiza urumva waramuteye umugisha ngira ngo nari ku nzira yiwe nyene sinzi nari kiraro cyo nuko ni byiza nawe ucibikenguruka ko wamuhaye watumye agira umugisha mu buzima gusa sino ndabishira muri yo nzira jewe gusa nyine rimwe ndamushimira ndamushimira umushimira kubera iki basi nuguruka nkabona byinshi cyane kuko iyo bitaza kumera uko ntabwo nari kwemera ko guhemukirwa kubaho kandi sinari gutahura ko umuntu nyine ashobora guhura n'ibintu bikamubaye cyane nyine nahure ko hariyo urugero umuntu adashobora kurenza byaranyigishije cyane iyo utekereje ko hari igihe ugeze kugurisha telefone ishobora kuba yari y'agaciro kanini ntawe ubizi ugatekereza ko wabesha muhira amafaranga y'ibi nibi ata uri kurabesha
ugahita wiyumvira ati iyo nza kuba ububesha nkabesha aya mafaranga ngiye kuyakoresha umugambi nka business runaka ntura wiyumvira yarungutse yarakuze tuzizo ndavyibutse runasara basi hari ukuntu hora nibaza muri ico gihe nubwo ntari kurinda kubesha basi mparuye amahera nagiye ndakoresha nubwo ntari kubicisha mu nzira yo kubesha nkavuga ati papa ndakeneye 50,000 ndakeneye 10,000 ndakeneye basi ariyo ndiko ndakoresha ubwo nageze ahantu kure cyane gose ubona ugeze ahantu kure yego akaba ari nayo mpamvu wumva gusubira kwizera umuntu bidakunda niyo mpamvu kwezi niyo mpamvu biri kure nizo bishitse naho ugasubira gukundana n'uwundi muntu ugahura n'umuntu nk'uwo mwahuye nk'uwo ukamukunda nk'uko uwo vyakira gute kubera ko nyene urumva urukundo baze kundana sinibaza ko ari uwo kuko ndaraba ibaze umuntu aguhemukiye umwe akwita mama akakwita papa akaguhemukira wamufasha ivyo vyose ibaze je hari igihe uraca nibaza ati rero ibaze ko atanakimeneye ko mfise nawe sinumva ko ndiko mbona umenga mbwira nzosubire mu rukundo nzoba mfise basi nyene mfise nyene nki apana ngo cagiye ngo ndosigara mbabara ngo papa ngo yaranguye telefone ngo barayiba basi hamwe nzovuga ati ndafashije umuntu nagende nariko ndamufasha aramuhera iwanje bakomera na regret ku myaka ingahe yawe ufise wababaje n'urukundo rungana uko bingana uko hanyuma ugaca wongera ukigira n'ingingo y'uko utazosubira mu rukundo bitagenze uko ushaka udafise ikintu cyo gifatika hahandi vyosubira kumera nk'uko wajya mu rukundo bikaba nk'ugwa mbere ukaba ufise nk'ikintu cyo utarinda kubesha ivyo navyo bihikiye ngo kingana gute ugahita wumva ufise n'izihe mbaraga zo kubishobora asha jewe ndiko ndaraba ni kubera ko ngira ngo ndiri umunyeshuri parfois umwanya uratugora ni ibintu bisaba ngo twige dusubirayo ngo twige avaye après kaminuza y'u Burundi ngo niko bimeze iyo nako niga privé ngo bye kuba byoroshe mugabo ntabwo mbabara uko ndi mu byo nkunda kandi niyumvamo ndiko ndaraba après 3 ans ubwo ndi mu wa kabiri numwe wo guheza numwe wo gukora ibintu di concentre n'umwanya wanje nyuma y'imyaka 3 uzondondera ni kuvuga urakoze ngira ngo uzondemera ni kuvuga ngo inyuma y'imyaka 3 wakunera muri plane yiwe azafise ikintu kiboneka ko burya avuga ati jewe rero nosubira mu rukundo gasubira ukajanjagura umutima wanje ukamena ntabwo bafise ndiko ndabona nyuma y'imyaka 3 nasubwo gutomeze kumoresha ikiganiro nze tukoresha ikiganiro ndabwire ubu nyene ko ndo bimeze uko ntakibabara utakibabara Imana yahezegeye yagize neza ya nivyo tuba twifuza n'ubundi ni kuva mu bwiza tuja mu bondi ya Clarisse watubwiye ko umukobwa yaguhemukiye warukuneye n'umukobwa mugabo n'umuhungu Prito ugahemukirwa n'umukobwa cyane w'inshuti yawe magara okunera muri inshuti yego uyu munsi warakurikije impanuro z'abavyeyi ni vyiza kandi uragahoro kukumvira abavyeyi ni vyiza niwo mugisha wa mbere Imana itanga uyu munsi yokunera n'umugenzi wawe bishitse ukaja mu rukundo hanyuma wakunera kugira nk'ivyo mugenzi wawe yakugize si okunera n'umugenzi wawe mugani niwe watubwiye de limite sinumva ko byoshoboka ko ukundana n'umuhungu mukagenda imyaka 2 okunera atarabimenya ari mugenzi wawe bishitse akakugira nk'uko uwa mbere yakugize wowe vyakira gute sinibaza ko byosubira kumera nk'uko vyabaye bwa mbere n'umugenzi ariko ku kahise kanje vyambaye sinoshobora kumwizera 100% kandi n'umugenzi ariko sinikizera 100% ndagira kwigereranya aguhakanye wumva urunera nawe niko vyumva jewe ndashaka kumutahura kuko harya ayo ushaka kumenya situation y'ubundi manza kwishirago kwanga njenzi byanshikiye kuntu byaremeye n'umuntu ndayibwiye adashobora kubitahura ushize mu mutwe ko nkujya mu mukobwa wasanze ajyamanye na boyfriend wawe ugahita usanga ari nka Clarisse erega ikosa si ujya mukobwa na Clarisse mugabo yo nk'uwo ari Clarisse we nsho ndamwica uwo ntari byo nagiye uwo mwica kubera iki navyo ngira ngo
Clarisse gusa je iyo situation wanje umukobwa nta nubwo nigeze taramuraba nabi aya kuko nawe nyine yaranatangaye wanjye bisigure ko niyo byo kungara kuba ko bikaba nk'umugenzi wawe ntabwo byo kubabaza afite wowe uguma karababaje naho nyine ako kana karababaje gusa nyine biba bivana n'uba wizeye muko umugenzi wawe wamwizeye ukamwizera ukavuga ati uyu ndamubwira byose nta kintu ndamuhisha ndamwizera arampimanuro mu nyuma ugaca usanga no je basi navuze birakomeye vyanje paraporo ya Clarisse muga hanze ndiko ndabiraba babona vya Clarisse nawe umenga birandenze ukuntu bikurenze gute kubera ko urazi umugenzi umukobwa nyine umugenzi jewe basi nabashavuga ati abahungu niko bameze basi nkaca mbona umenga abahungu ni kuri ya style ngabo ubibonye ku mukobwa mugenzi wawe estaziko nawe aragututse nawe ucumengo nawe uriwe umva rero babaje cyane ni kuri ya style yereyo ngaha iwacu ngo abahungu barabutse kuvuga usamaye mugenzi wawe ntamugisha je basi nyine impamvu turi n'abagenzi cyane gose nuko twarahuje tugirana ibintu byose nagiye gusanga nawe nyine yarababaye mugenzi wiwe mugenzi nyene urya mugenzi wa wizeye uvuga ati uyu nta na kimwe nubwo musigura ntavyemereye ugenda akanamufasha kumusigurira ati pardon Clarisse siho yarari basi byarashitse biragenda ukuntu mugabo kumbe nawo mvu mudada yaramushaka noneho mbera urazi ko bishoboka ko umutipe ashobora gukunda wewe asekera Clarisse maybe birashoboka ko umutipe ashobora gukunda wewe ashaka Clarisse muri ico gihe Clarisse wumva wo cyumushavurira kubera iki Clarisse ndamushavurira kubera ko nko muri yoka ko ndamushavura sukundi nukubera ko basi yobazi nanje kubo igemse twa tuganira bandambwira Clara ujya mtipe ndamukunda urabizi byose nkamubwira muga muri yo basi umuntu nubwo bagukunda gute ushaka kumusigura ukavuga ati nubwo nkunda n'ibikunda hari undi agukunda kunsumvya mugabo nyene ni inzambaraga z'urukundo ntiwatubwiye ngo urukundo rufise imbaraga utazi niba yakunziwe kugira ngo ashikire Clarisse niba yakundanye n'uwundi muga panzi yo wanje nimba yesotera yaje kuri we kugira ngo ashikire Clarisse akabona uburyo mushikira ugahita usanga na Clarisse baragiraniye crush umva gute ishavu gute ryo kuza gushavurira Clarisse kandi urukundo rufite imbaraga zago nyine bigoye ko umuntu azihagarika mu gihe rwabayemo hagati y'abantu sindavyumva jeko sinshobora kwitaba sindumva ngo urukundo rwishe mu bantu mugabo sinokumva ko yoca kundana n'umugenzi wanje nyene nofuma numva basi yagiye kundana n'umuntu wo hanze je nubwo urabona n'ubu turabagenzi nubwo nosaba gukundana nkace sanga ukundana basi n'umu ex wanje wonyene apana bajya ava yuko duhura basi nk'ubu nkasubira kwinjira mu rukundo tukamarana nyine nk'ameze nkaca ndamuheba we turabagenzi nkaca nsanga abriya muri ankopre mugabo nawe ufise inzigo niwe mwarahebanye nanziga ibiri mwarahebanye nimba wowe mwarakundanye uwo ugaca usanga niwe mugenzi niwe azoba umugabo wiwe cyangwa kumukunda kubera ubifisemo uruhara bwa duhebane ni kuvuga ngo rero abahungu bose bazogendana kizire ko bagendana n'umugenzi wawe kugendana birasanzwe ndikuvuga nkaca menya ngo bari mu anko niko kugendana mvuze Clarisse uraziritse abango ni benshi dorondera hanze uraziritse kweri nk'umugenzi twizerana vraiment ivyo bintu ushaka nawe ntiwobikora je ntimuzompamagara umwese vyababayeho ntabwo twabikora dusoze ikiganiro kandi mwakoze akajambo kamwe umwe wese mubwire abakunzi ba Kamo TV badukurikiye abakunzi ba Kamo TV turabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye kandi turabakunda cyane ego turongeye kandi kubashimira ukuntu mwatwakiriye merci beaucoup abakunzi bacu bye anyways mwakoze kuza kudusangiza inkuru zanyu nizere ko natwe zigira icyo zihinduye ku buzima bwacu abakunzi ba Kamo TV mwabanye natwe murumvise story z'abakobwa bacu bene wanyu bashike banyu abana banyu namwe murahaye ikaze ufise story agomba kudusangiza ku buzima bwiwe kubera ko story y'umuntu irubaka ubuzima bw'abandi murahawe ikaze kuri Kamo TV tubashimire rero mwabanye natwe ciao